Bakunzi ba Live TV turabaramukije cyane bivanye naho umuntu wese aherereye, turabahaye mwiriwe na mwaramutse, dushimye Imana kubw'uyu munsi itwongeye uri hejuru. Bakunzi bacu rero twagomba tubasabe ntimwibagire s'abonner, partage, commentaire na j'aime. Nkuko mwama mubigenza muzoba mukoze cyane. Kuri uno munsi uri hejuru rero Live TV yatembereye cyane, aho tugeze mu ntara ya Ngozi muri komine Nyamurenza. Twagendeye famiye tubona yifashe neza, ego turashimiye Imana ko yaduhuje namwe. Natwe turashimye cyane. Rero twashaka mubanze mutwibwire, mwibwire n'abariko barabumviriza, abariko barabakurikirana, turabahaye kaze mutwibwire n'amazina yanyu. Yego murakoze. Je nitwa Sebigwati Emmanuel, aba mba muri komine Nyamurenza nyene ku mutumba wa Kaganda. Ego Nkaba ntagendana ubumuga. ego Yize ibintu byo kubarira, nkaba nkorera nyene ngaha kuri centre ya Mikoni. No kuvuga ko nitavye akamo mwanteye kugira ngo tuyage namwe, kugira ngo dutange intahe yacu, kugira ngo abayumvise zigire icyo bafashije. Jewe rero ndumugenzi w'uyu umuntu turi kumwe n'umugore wanje, ndafise ari umwe. nawe muduha twibwire. Nawe nabibwira. Twabagora Imana Kosorata. Okay. Reka rero dusabe bana bakunzi bacu kugira ngo babanze badusengera Imana kugira ngo dutangure ikiganiro cyacu. Turabahaye kaze. Turagushimiye tugukengurukiye Imana uhoraho, Mana kwizerwa. Turagushimiye ko wongeye kudushoboza ko tugejeje ngaha kuri uno munsi n'aya masaha tugihumeka umwuka wazima. Hari benshi bitashoboka, ariko ngaha badushoboje, ukaba ugiye uduha umwanya, noneho n'uwuhezagire ibiza kuva ngo bize kugira akamaro. Twizeye tubyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Batume bakunzi bacu, reka rero tubasabe kugira ngo mutubwire intahe yanyu, mutubwire ivy'Imana yabakoreye. Ndabona Sebigwati Imana yarakugiriye neza, yaguhaye umudamu mwiza, Imana yakugiriye ubuntu, kandi nawe tubona usa neza Sebigwati. Ego reka rero mutubwire intahe yacu, mwegereza akamikro kugira ngo mutubwire byumvikane ibyo muri muratubwira. Mwegereza akamikro cyane. Imana mwijire wamugisha, turabaye kaze. Murakoze. Jewe nta yanje niyi, muri make jewe naputse nk'abandi bana sinabibona, ariko barabimbwira abavyeyi kuntu byari bimeze. Hajya umwana yamera nk'uwiga gutambuka, bambwiye ko nafashwe n'indwara za bukumbi, hanyuma ibintu by'ubumuga bice biramfata. No kuva ku mezi adashikira umwaka, ibi by'ubumuga nabikuranye ndabaho. Hanyuma mama aritaba Imana. Aze kwitaba Imana, jewe nari mfise bene wacu babiri bankurikira, je nari mfise ubwenge muri bo, ariko mama amaze gupfa, muzehe papa wacu yaciye amera nk'udutaye, acaja mu gihugu cy'u Rwanda. Twebwe ntitwari bwamenye ko twokwitunga, ariko kubw'Imana twarakomeje turafashanya buke buke. Jewe nta kintu kirekire nari nshoboye, ariko kubera ko nari nzi ubwenge gusumba abo bandi, narabakoresha ibyo ntashoboye gushikira, nkabakoresha ubwenge bwanje, tukajana bakabikora. Turabaho gutyo nyene. Hanyuma heze nk'umwaka, muzehe yanduruka aragaruka, turabana nawe, yanduruka arazana umugore, tugira Imana. Uwo mugore atubera umuvyeyi, dusanga adutunze nka mama, ntiyigeze aturyagagura, ntiyigeze adufata nabi. Turabaho turakura uko, haragera igihe ntangura guca ubwenge, niyumvira kazoza, niyumvira uburyo nzobaho, ukuntu nzitunga igihe abavyeyi batazoba bakihari, cyangwa bene wacu tutazoba tukiri kumwe. Birancanga, ariko ndakomeza ndasenga Imana iramfasha.
harageze igihe ndiyumvira ati uko biri kose bene Yego. wacu bari maze kuja mu gisagara kurondera ubuzima nyene bamera nk'amayibobo. yego Ndavuga nti niciye ko bidakunda konjayo cyo nzobigenza gute. Kinaciye ntangura kwigira umugambi ubwo nokwiga kurima. Jewe naciye nkikira isuka y'umuhiri mugufi, ndagenda natora agapande gatoya ahantu batabona ndakarima, maze kukarima. ufise isuka niyo wakwikiye umuhini mugufi. Yego Wowe nyene ni wowe wijana. je nijana hama ndaharima, bamaze kuhabona baratangara yazi umuntu harimye ninde ko sindashaka kubabona nibo ndaharima nanje ndanuma. Haragera igihe hanja ko umukecuru ndimwe ndahamarira Ngo acarambaza none aho niwe waharimye tego ni jewe. Acambwira ati bandanya harime burya imbuto izohatera nje nzoyiguha. Ciwe naharimye ndahamara, hageze ko ntiragira umukecuru yaciyamo iyo mbuto biraga ibirembegwa. Hanyuma ndabitera nije nabyitereye biramera ndabifurira, aze kubifurira biragira ko birembegwa. Nje ndagenda ko twe haruguru y'ipoli, ndinjira mu ipoli n'agapanga ndaca ibiti ndarunda, mugabe byakunda ko ndavyikorera. Nyo naciye nteye ku mutwe ukuntu nzoshika ku murima, ca ndagenda nsaba amahera umuntu w'umutama, amahera 200 cyangwa imbombo, ca mpiga abana bato turajana aho ibyo biti biri, ca ndabihambira mwese ndamukorera duke acaranduganira no ku murima, ca ndabaha imbombo. za mbombo waguze yamwe desa. Yego niho rero naciye nza bukeye nca ndagenda ndatera ibiti hafi y'amabango ndabirembera byose birahera. Ibiharage birahera byose birahera. uri kurabicamwo wabicamwo gute? Ntibyagenda wagenda urabisanga uvyicaye kukabihenura? Nariyaranja ku buryo nyine amabango ndayacamwo neza, canke mu kubitera ugenda urasigazamwo amabarabara? nabitera nisunze uko jewe Ukomeza. Hanyuma rero birera barabinsarurira ndabidandaza, ntangura gudandaza ibiyobe, ntangura gudandaza ibidiya. Aho uwo nta muntu umwe yamfasha, nifashisha abana ntoye mwibarabara nkabahemba mu yo nkorera ngaho nyene. Yego Harageze igihe mbona umenga ibyo nta kintu bimwe biramfasha, ca niga ibintu byo gukora ibirato nabikoze, maze kubikora none nabyo ndabirambirwa, ca niga ibintu byo kogosha imishatsi. ukoresheje iki akoresha umukasi w'ikirundi, umukasi nyine usanzwe. None umukasi ko mbona umenga amaboko hari ukundi kuntu wafatisha umukasi ukuboko ukuryo aho urawufata bigakunda neza. Hari umuntu wo mumwa neza ukamumwa bigahera. Yego cyane. Imana ishima. Hama bigenze uko narakoze ndabikora nk'imyaka 2. Harageze igihe nza mbona umuntu agenda n'ubumuga avuye Igitega. Azambwira ati twebwe iyo turi turiga imyuga ibintu byinshi, burya je nganze ibintu byinshi, ntawushitseyo byo gufasha boca bakwakira. Ndaragushika Igitega nsanga ntibyoroshe. Muya sinashobora kubaka amahera ashika 10,000 ngo bayampe. Uwo mukapapa wawe mugabo nubwo yarabafashe neza? Uyu mukapapa nawe yaradufashe neza, nawe ntabwigenge yari afite kubera yuko muzehe ntiyamworohereza, nagoye. Mu yandi majambo Imana ntiyigeze ibaha umuvyeyi abafata nabi? Oya, ahubwo muzehe wawe ni washobora kuba nagoye gusumbya mukasa. Muzehe ni washaka kumera ngo turaba nabi, ariko mukata yaragerageza. Na papa yavuga ati ntubagaburire. Yego yaragerageza amateke yarama ibitekateke binini yararura injaga ashira mu gitekateke akaca twaraho kuturyama tukabisangaho. No kuvuga icyo gihe nariyumviye uko nzoshika Igitega biranga. Haragera igihe birangwaniramwo
ndaraba inyuma ndaraba imbere nsanga ntigikunda. Igitega nahumva uko sinibaza ko ari no mu Burundi nahinze ko ari hanze. Ni kuvuga warugeze ngo ni hanze y'igihugu. yego arageze igihe rero ndiyumvira ati uko biri kose akenge karakubita. Yego. Burya ikizoimara cyose nuko musenga Imana itume yorosha muze ayaguhe cyangwa ice mu yindi nzira. Cicyo nakoze nagiye ku mavi ndasenga. Egeza kamikro neza kugira ngo tukumve. Nasenze Imana irabimfashamwo buke haragera igihe ntangura kumva urushe kandi utubwire tugufatire. baguma bampa Tubwire amakuru. tugufatire sivyo? Uravuga tugufatire nta kibazo canke madamu wawe aragufatira nta ngorane. Ego bandanye. Nukuvuga harageze igihe rero ndabura uko ndabyifatamo ariko nkaguma ndota ndiko nkora ibintu atari ibi ndimwo ndakora ubu. Kandi nkarota ngendera mu modoka nje ahantu nkiyumvira nzota ni gute hanyuma bintera intege zo gusenga. Ni ukuvuga iki narabaye aho ndakora ibyo kumwa mugabo nkasenga mfashe. Ndo nk'uyu ndi mwuga nkora atari uyu. Yego. Niko harageze igihe ndiko ndamwe umuntu yari umuntu wo kumwumva yaranciye akaja mu birambi ndiko ndamumwa acarambwira ati burya rero Imana yaguhezagiye yaguhaye ngo ukora ibi nibicika dutera inkuru nk'ukundi uko. Haragera igihe rero arambwira ati burya hariya turimo tubaka amazu kandi ayo mazu maka dusumira ngo n'amazu y'amashuri y'abagendana ubumuga. Yego. Ni hehe? Ati ni mu Byegwa. Byegwa bya Ngozi. Yego canda muhamisho ukabona baratanguye bataratangura udutunyaruka kumbwira Yego. Gusororera. Ni ukuvuga naragumye ngaho ndamwa hiti nk'amezi 4 hari mu kwezi kwa gatatu mu 2007 nza numva papa ati yaborewe ngo hari umuntu yambwiye ngo hariho ngano bubatse amashuri y'abagendana ubumuga ngo mugabo ngo we ntuzojayo ngo ntuzojayo ngo nta magufi namenyere kugura nzoguma ngaha uransangira inzu. Yo umva menga kugira umunyezamu wo mu rugo. Numva ndamwase numva umengo ndamwase ariko ndamwata n'uwo muntu yarinde abivuga naho no kubwira ngo ko ndamukubwiye ndazi wemwe abana banga muragoye ngo tusara. Sinzi ukuntu nasohotse hanze sasanga data wacu ni hari acambwira ati uki wamubwiye ibyo bintu umugabo witwa Camatata. Yego. Uwo mwarimu buke naciye bukeye ntirigare nca ndagenda uwo muntu ndarondera umuntu anjana kuri uwo muntu amubaza ambwira ati burya bazotangura itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu nyene niho bazotangura kwakira baza kwiga. N'abazane baziga ibiki ambwira ati baziga ibintu byo kubarira gusudira gusiga n'ibindi bya pentine nk'uko. Naciye ntaha nabaza muze burya rero jewe ko biri kose murazi yuko mushobora kuntanga gupfa. Yego. Ona cyese nta kintu kimwe nkora cyo zombesha kandi uko biri kose ntabwo uzi ko nzopfa mezu. Ndashaka kuzana umugore none nzotunga umugore gute ntakora. Yego. Burya wari ufite ibyizigiro ko Imana izohava iguha umugore nawe. Yego nabyiyumvira ariko rimwe na rimwe nabyiyumvira mugabo kabona nta nzira umwanya umwe hasanga ntaho byoce. kuko umwanya naraba
bene wacu kurya batanakore baragiye kuresha barafata imisozi baragira gutarajaye nahe none nanje ntavyo nshoboye ngenda nicaye wumva umenga ntibizokunda yego nta nagakinga nari mfise naho murayo mu misozi namenya ngo ngaha kenewe ibingwa azoze gusaba no kuva nagumye ngaho rero papa byanka maze kubyanka niho naciye ngumaho nagenda kwa data wacu nabwo ati kuri kose mwase ko munjana ndijana nahatahonzi ntandwi zohera arashikayo kandi hano narinzi sinzi ko ari hafi cyangwa ari kuvuga umuryango waciza bakoranira muzehe nabwo ati nyambana naho upfa kuvuga hose ibavuga nukuri teza kumufasha mpaka abishitseko bizi byanke yagiye kanatsi ndabona ko n'amashuri atigeze yiga ntabutigeze mushya mu ishuri nakatari no kubishobora rikabasagerageretse ngaho jewe naragumyaho nka saa 10 z'ubuca papa nza numva ngo mama hera ngende kukwandikisha wowe nyine abari bumuha amahera yego je naciye ndamuha amahera wari uyafise yego ndayafise muri aya ndi wama udandaza twatuyo tuntu ngo nakore ndimo ndamwayo yose nari ndayafise nukuvuga yuko harageze rero umwanya bukeragiye baramubaza uwo muntu none yarafise ubwenge karabufise ubona yashobora kunyonga imashini ngo ntavyonzi ubona yashobora kudesa ngo ntavyonzi nukuvuga rero harageze umwanya aje apfuye arambwira ati nakwandikishije gusa ibyo bambwiye bazigirayo sinzi kuzobishobora je ntacyo nzigeragereza narabandanije yagize tariki naciye mbandanya dondera umuntu ampikinga nari mfise umuhungu twakundana cane ariko atagendana ubumuga yaragukunda gose aca anjanye kw'ishuri sanga nta kibazo barakwakira nyakira mwiga mubayo yego baranyereka uburyo tuzohaba ukuntu tuzohatembera sawa bukeye batwereka amashuri tuzigamwo mugabo sinarinzi ibyo tuziga ibyo ari byo hanyuma baratangura rero batwereka mwese icyo aziga jewe kwa sinari narize ntiwari waciye no mu wa mbere sinari gusoma no kwandika baca banza ko ari byo banyigisha ni ukuvuga mu kwezi kwa gatatu narize ibyo gusoma no kwandika kugera mu kwindwi yego arambaza ubona wo kwandika ikirundi neza yego cyangwa tiwe tutangura kugira imyuga rero ubona aho hitamwo wowe jenshi nawe hitamwo kubarira cya ku mashini turaba imashini yabanza iranyuzura yego monyoye ku mashini nkasanga amaguru umenga ntashikayo ntibikunda acambwira ati we rero tuduha imashini y'amaboko yari imashini banyongesha ukuboko yego yabampaye ndayigirako umwaka wa mbere ndawumara mugabo harageze igende yumvira none izi mashini zimaze gukora bwa mbere ndayibonye hamwe tutoyironka ngo bayintekerera hanyene nozoyikura hari iwacu nangwa ko ndimenyereza ku mashini y'amaguru hagiye abandi baza gusenga je sinajayo nirirwa ku mashini mpedere mashini y'amaguru byanumve ko bishoboka nikubana imazemo none aha amaguru aragoroka yose ukuni kugororoka neza ukuhe ukunyene gukora uko nyene wapfunyene ko kugororoka ukuna ko gushika ukuni kugororoka neza nta mbaraga gufise ukuni ko gufise inguvu gusa kwereko ngendera ko kandi ugenda kwitunye
kugororoka neza ariko kujya kuragororoka kuragororoka hama indwi zitatu ziheze rero naciye numva mpedera bigakunda wagize ingufu wagize umwete n'abigisha bakwigisha sibo bakweretse ngene ubigenza ahubwo wewe wagize ishaka yego ndabisaba bampeye amaguru barayimpa amaze kuyimpa ndakomeza ndayigirako umwaka wa kabiri ndawumara maze kuwumara ndabandanya n'uwanyuma ndawumara hacaboneka umugira neza ambwira ati we rero yego mwigisha yambwiye kuzi ubwenge kandi uzi ko ari impuzu neza we ntegeza guca ndagutwara ndaguha imashini wanje ukoreho nzoguhemba kubera nawe nzi ko nta bihumbi amajana ntoronka byo kuyigura imashini naciye nemera kugira ngo banzoze kuyaca kuba nemeye harageze ko dutaha yatwande tuje kuruhuka turindire ko bazodusabira papa rero amaze kumbwira ko azoyimpa yego ikintu numva bibaye byiza cane kuko nzoba ngiye gukoresha yagwanje tugeze muhira ntiyabikunze usanzwe yakubesha yego yaciye avyanka acambwira ati burya nashakuze ugumaha cyangwa usanga inzu nka twa kundi yakubwiye aca asanga nanje imyaka namaze ntari muhira waraciye ivyiyumviro vyarahindutse si vya bindi ndavuga ati ico niki gikunza muzehe ubu nanje aho ngeze ngira nkoresha ibyo nize nkoresha ibyo nize kugira ndabe kwejo yego azoba ameze uko yarinumiye haciye iminsi 3 naciye numva umuntu w'umutama yahoze tuganira kera nkiri muhira antumyeko yari umufundi antumyeko nazindutse ntiri kinga none ndamunanjanayo amaze kunjana ndamushikiriye cyangwa ati nambese warize kubari yinatego urabizi ndabizi cyane ndafise imashini rero fise umutwe mugabo nariranje ndakora amaguru y'ibiti yego kanetse ko uwo mutwe uragenda nagenda kunyonge cintora ndapedara ndabarira aramigutuye y'umudamu wiwe ndayishona uyu umuntu acaye gutahanira muhira umanza uyikoresha amezi 2 ataca gusaba yego nimba uzoza urampa amahera nimba bizogenda gutyo tuzobivugana inyuma y'amezi yego ndayitahanye turagumaho ndakora haciye amezi 2 niho namutumyeko mu 10,000 naye nayigite nta kibazo genda ugura icyo wumva ushaka kiragenda haciye iminsi naragumye aho ndakora acaraza namba umva wozo turampa amahera tego bibaye ngombwa ikibazo turampa 3 ku kwezi kandi wararonka abakiriya narabaronka aho waguciye umuba muhira naciye nguma mba muhira hanyuma rero no kuvuga naciye ndonka uwo nza ndahayamara nkorera adandaza ibiyobe adandaza utuntu nyine ku mbuga nk'uko bakudandariza nawe ushiramwe abakozi Imana ishimwe niho ko abakozi barabahungu bankunda cane baca bangira inama ati shaka twova ha tukajya mu mikoni yego kugira arashuje gusumba mbeho hano mwakorera hari igatwe tuca turaza ngaha mu mikoni turakora tumaze imyaka 2 bacambwa ati maze rero aho mu mikoni n'agasantre kagize mwiyo komine uvukamo yego ni ngaho hepfo nyine aho aho nkorera ubu hazi imyaka 2 rero bacambwa ati maze rero twebwe icyo twashaka naho twakubwira bijya twashaka dushikana ahantu uzokora misi yose pana ku musisiko gusa ubu rero wahamenyereye n'abantu baho babamenyereye abagenzi bafiseho ubu twe turataje
akarizo gukora ibyacu. bamaze kugushikana ngaho rero abo bantu bakudandariza utwo tuntu baciye bakureka kugira ngo wikorane bo baca baragenda baciye baja muhira. hanyuma ushishikaye gukora byagenze gute iyo mashine uwo muntu yaciye ayikugabira cyangwa waciye ugura gwawe mu nyuma warayimusubije? Iyo mashini nanayikoresha nyuma yanduruka arayikenera ndagura gwanje. wagerageza kuzurabika amahera wakoreye ntabwo wasesaguye warayabika niyo waguzemo gwawe? Yego. Hama mu nyuma rero numva nipfuza kumenya ukuntu ivyo bikorwa wabibandanije n'ukuntu warose umudamu wawe. Mbega kuva icyo gihe cyose warukijijwe ko mubona ubu mwatubwiye ko muri abakristo, kuva icyo gihe cyose mwamye mukijijwe? Oya, jewe mbere narumukizwa n'umupentekote. Ego. Ariko maze gushika ngaha mu Mikoni naciye mba umisilamu. Umumizima? Ego. Nawe wabivuyemo gute? Jewe nukuvuga kugira ngo ndabivemwo nikuvuga nabanze bwa mbere uyu mfise uyu ni umugore wa kabiri. Uku nabivuyemo rero jewe najanye umugore wa mbere tubana nabi, ambanira nabi, hama turavana. Mwari mwaragize mariage twagize mariage. Mwari mubanye uko nyene? Tubanye uko. Nta bana yagiye asiga? Yasize abana babiri. Ego. Hama bica bigenda gute kugira ngo uronke uwo wundi? Kutubarire. Jewe kugira ngo uyu ndamuronke tugufashe akamikro mwa mwarushe. Ego. Uyu kugira ndamuronke naragize twarabanye n'uwo mugore wa mbere hama turavana. Hanyuma uyu twahoze tubana akiri inkumi ishika aho hantu mu Mikoni. Hanyuma rero je nari ndamuzi, imico yiwe nari ndayizi, ariko iki gihe rero tuvana n'uyu mugore wewe ntiyari ino, yari Bujumbura. Hanyuma rero tumaze kuvana n'uyu mugore niko kwiyumvira kuri uyu. Aho namwiyumvira ko je nari umuyisilamu. Maze kumwiyumvira ko ndarondera nimero yiwe ndamutelefona. Maze kumutelefona ndamuvuga ati ikibazo nagize uracyumvise? Amwe ati nacyumvise. None wumva bimeze gute ko jewe ni numva nashaka ko wombera umufasha? Acirambwira ati jewe icyo nkeneye ni kimwe. Kuri telefone? Yego. Jewe urazi yuko kuva kera namwe ndumukizwa nayo wacu bose n'abakizwa. Yego. No kuvuga ko jewe icyo ngukeneye ko nuko wakizwa kabatizwa hanyuma tukagira mariage. Nimba wumva wowe bishobora nta kibazo, kamubona aho tubishobora cyo tubivamo. Gwe nyene nacinumva kuraje yo gukizwa, yo gusubira mu bakizwa kuko wari wamyukijijwe kera. Yego. Maze guca naciye nkizwa maze gukizwa nca ndiga igice. Nkiga igice rero uyu ni ukuvuga urukundo rwacu rwari rushushe ndi mu gice. Rwari rushushe gose. Ariko rero uko rwashuha niko intambara zabaye, intambara z'amajambo y'abantu, z'amajambo mu miryango. Kuri wewe canke kuri we? Nova ko byari kuri twese. Ko harimwe bavuga ko bamwe bidakunda, bari batovyemera, bidakwiye, baribuka ko menshi mugabo jewe kubera utimwa turayaga n'ubumenga turi ku murongo umwe sinigeze ncika intege. Ntiwigeze ucika intege? Oya, tubandanya hama geze kumbatizwa uyiraze kunshigikira. Avuye i Bujumbura nyene? Yego. Araza ndamubwira ukuntu ibintu bimeze hino, arambwira ati ntaco ntamara kurwanya iramaze kanande ndayisozera. Yego. Acaraza mu muryango iwabo arabibumvisha neza ko atagahato kabayemwo, twakundanye twese tubikeneye, yankunzanzi atawamumpatiyeko, atawushobora kwihindura. Bose baca baratekereza cabikunda. Sinagenda ndamucagura Imana. Imana iguhe umugisha madame.
hanyuma ndamusaba ndamukwa turagira mariage. Waragiye gukwa wari umaze kuronka udufaranga Imana yari yarakugiriye neza ko warufise imashini yawe hama uragenda uratanga inkwano mugira mariage mu ishengero. Yego cyane Imana ishimwe. Ishimwe cyane abakozi Imana badufashe n'ishengero dufasha mariage yacu yari nziza cyane. Mbega kuri mariage mwagenda niki? Baduterera twarose akamodoka. Mwagenda n'akamodokari. Byari biryoshye cyane. Byari byiza gose mwagenda n'akamodokari abantu babakurikira inyuma. Imana yarakoze ndumva yarakugiriye neza. Yego cyane. Se bigwati wa wundi utaruzi wa wundi ukiri muhira bakubwira ngo ukwiye kuzura guma muhira. Yego tugufashe. Umuvyeyi yaguma avuga ngo guma muhira ngo guma mu nzu ngo uzoza urasanga inzu. Utabona icerekezo utabona uko bizogenda kugira ngo uzane umugore kena ndazi ntwari ugishoboye no kuyambika ndibaza nk'ivyo wabimenyereye uteba kugira ngo umenye no tuntu twose byakugoye cyane ariko Imana ubu yarakugiriye neza yaguhaye urugo. Yego n'uwashitse byaramunaniye kwihanganira gufata nabi agusigira abana babiri kandi abo bana bose yaciye abagusigira. Yego bari muhira. Ico gihe abagusigira wari wamaze kuzana umudamu cyangwa abana wabazanye umaze gushikana umudamu? Jewe nukuvuga ko tumaze kuvana kwera ibyo yari yankwe byabinshabuje cyane sinashaka ko ntwara umwana kujya ko umugore gutwaye umwana aguma kuza ko yakumaza sinabishaka rero wanka yuko agumaza kukwipendekeza ko nawe wabivuyemo. Yego wari wamaze kumukatira. Wari wamukatiye kandi nawe yari umugore nta bumuga na bumwe afise. Umugore mwiza cyane. Yari umugore mwiza cyane. Umugore wamukatiye. Yego Madame mbega weho wavyakiriye gute? Byoba byagenze gute mu ntambara wagize z'urukundo? Wotubwira gato n'ubu uri mu rugo kuntu abana bimeze. Yego tubwire intahe yawe nawe. Intahe yanje tukivugana gereza ka microphone. Tukivugana nari Bujumbura amarambwira ko nkeneye hama mbanza kuvyanka ndavyase haciye iminsi numva nundantefonye arabimbaza hama nyene nca ndamwemerera kuko wari usanzwe umuzi. Kuko nahise ndamuzi ko yambwiye ati none jewe nihanye ntiwonyemera nanze ndiyumvira kumwankira ndavuga ati uragenda usenge wihane wigige ico batizwe jewe tuzovugana neza ari uko wabatizwe. Hanyuma uwo rero yaciye abikora kurikiza. Ndi Bujumbura rero nkumva amajambo menshi ko no baciye babimenya babimbwira nawe ngo ndabivemo. Rero baravyuka mutima bidakunda kumuhera namwemereye kwihana ngo abatizwe nkumva umengo ubuhemutse kigera igitsi byaje guca bimbera icyaha mu mutima kubera nahize kumwemerera. Burya rero barabigwanya muhira ndavuga ati naho je ngira waravuga ati jewe rero ngira nzembatizwa kubera aciye igigice nashaka nzembatizwa waje nanje ndi hariya nkaguma niyumvira none naduga ati je ndabona nzoduga mu ntambwe ikomeye ko abantu muhira basi yuko ndamuja none nashika muhira bizogenda gute? Uja nyene umutima yenda ugumya ndawukomeza. Urawukomeza gose bavuga ati simva kwisezerana nduge ariko waramukunda. Ego namukunda ngira nduge ndabengene bigenda. Burya rero ndi hari Bujumbura ubu yarambaze none ubona none nk'ubu uyi nogo usitse ingozi nogo igicagutse kubera muhira bari yaje kuvyanka ndavuga ati urazokigura se tukimanukana nta kibazo. Burya ngeze ingozi yaciye nasanze yaje kuntegerera hari ingozi. Yego aje kuntegera hama ncamba azane nase na mwene wabo
na mugenzanje umugore wa mwene wabo nyene n'uwo yego burya basitse kw'iparakingi niho baza kuntora yego baca baraza baramanukana no ngaho kw'isoko baca bancana mw'isoko baca bambwira igicaguzi baca rero turamanuka burya ngeze muhira ndiyumvira kubivuga birakunanira nkabona ndabivuze birambeye nambamye burya rero nacemera nk'ubinumye naca mbona rero mama aza kubimbaza mw'ijoro nyene arambaza n'ivyo bintu ngira ndyame ivyo bintu nivyo ndavuga ati ivyo bintu nivyo burya rero mama ntacyo yabitseko cane yaciye yigira nyene kwiryamira be na papa ntacyo yabivuzeko papa we ntiyigeze anabimbaza burya bukeye kandi carazabimbaza ca namubwiye ngene bipanze n'ubundi ncamara ntacyo mawe mbona ntacyo yabivuzeko cane na papa arambona avyutse aragiye hanze ntacyo yabivuzeko cane burya rero ncavuga ati reka muhira mbona umengo ntibabivuzeko cane ibi bintu bizotura umurongo bizogenda neza wumva wishimye avuga ati aha bizohava bitora umurongo muga nkumva ababanyi abagenzi bazazanje bose baguma bavyanka bamama wacu bose barabigwanya cane nasitse baraza baransana no muhira barabingwanyako ndabankira hanyuma rero mu nyuma igihe cyo kugira mariage kiragera mu nyuma rero ahetse yaciye abatiza ari kwa Mungu nazira nko kuwa gatatu uwo yaciye abatiza kwa Mungu uramushigikira mushigikira nyene abantu rero bariko baravuga amajambo bacamira nk'ababikora baciye baceceka ko bari babonye ko bafashe ingingo muhira baca bivanga burya harageze igihe rero icyo gicaguze caza kukimpa kwa mwarimu akimpaye baca barakinshikiriza wacapanga iminsi yo kuza gukwa baraza barakwa waracapanga n'iminsi yo kwandikwa turandikwa byose turabikurikiza by'amategeko burya hacagera igihe nyene turaza kurekana mw'ishengero bwa mariage Imana yadukorera igitangaza n'imodoka isirayiduha urubanza rwanyu rwari rumeze neza ndaronka n'impuzu ngera nambaye kuko rubanza urumva rero nobishimira Imana kuko twese twabikoze novuga ko ari Imana yabikoze kubera twebwe nta nkomezi twari dufise tugera dukora urwo rubanza none madame turumva Imana yakoze ibikomeye kandi nawe wabaye umugore w'intwari Imana izi guha umugisha mu ntambara z'amajambo waragwanye kandi waranesheje ntabwo wabaye umuhemu ntiwahemutse ariko rero ugerageje kuraba umubano wawe n'umushinga ntahe wawe ubona hari gushima Imana bibandanya bivuga ngo ntiwicuza ubonye ukuntu mubanye uko agufashe by'ukuri nawe urabona yuko intambara abandi bariko baragwana zingo izo ntabwo zifise cyane cyangwa se mubona bimeze gute navuga ko bimeze neza cyane kubera nta ntambara imuhira yego mwibaniye neza utubonetse muradusangira kandi umutama wawe twumvise ko aronka amahera biragenda neza aragusumira akamenya nyene ntacyo bitwaye agakiza mwaragakomeje Imana ibahe umugisha cyane nagira ndababaze kandi ko umva bari barabagwanije mu muryango n'abagenzi n'abandi bose babanye inyuma yo kugira mariage bakomeje kuza kubaraba ubu mu muryango ubona babinezererewe cange n'ubu muracari bicibwa mu muryango umuryango urabinezerwa cyane rwose ubashitse mu rugo baramenya ko ari umukwe bakamunezerererwa abandi bakamenya ati ni bofre wacu Imana ihabwe icyubahiro mushinga ntahe we ugerageje kuraba madamu wawe ubona ubyishimiye ubonye ukuntu urugo rwa mbere uwo muntu wa mbere yari agufashe nuko bimeze iby'Imana yakoze urabona ko Imana yaguhuje n'umuntu nyene by'ukuri nawe wishimira muri make ndashima Imana cyane uko ubu ndabona yuko nari natewe batari gwanje bwa mbere
ego wari wahushije gatoyi ninahushije. wari wahushije Ego nukuri ntacyo nomushinja. nakabavu kawe warakabonye Ego cane. bimeze neza gose Ndashima. Imana ishimwe Yego. uranezerewe akabavu kawe bwambe ndamukunda cane gose. cyane Kuko n'abana yansanganye abafashe nka nyina mbere biranarenze. birarenze Yego. ubu nyene ugeze mu rugo urataha ukaruhuka nk'umushinga ntahe ukamenya ngo nshitse mu rugo nk'umushinga ntahe Yego. ndahasanga umudamu. Yego cane. Imana ihabwe icyubahiro gose. Yego. no kuri Imana nishimwe numva ndabinezererewe na jewe ivy'Imana yakoze. Hanyuma rero nagira ndababaze gato ugerageje kuraba umwuga wawe uri kurakora kuyo mashini yawe imwe office hamwe woronka nk'abantu bagufasha bakaguha atelier bakaguha izindi mashine nyinshi Yego. cange se bakagufasha mu ivyo bikorwa vyawe muri uwo mwuga wawe ubona responsibility z'ivyo bintu wowe zishobora ku buryo ubona hari ico vyogufasha hari n'ico vyokungura mbeho umudamu wawe uhora amwigishije gushona cange ubona umenga ku kamashini kamwe birahagije mu migabo yawe basi ico usaba Imana imigambi ufise ubu wumva wifuza gusaba Imana niyi musanze jiwe ico nifuza Imana yonkorera. Yego. Ubwa mbere ubu ndimo ndigisha umugore kubarira nawe abimenye nkanje. Imana iguha umugisha cyane. Nikuva icyo nsaba rero nk'Imana imfashije nkaronka nk'abamfasha bakanyongera kandi kamashini cyangwa se bakampa kandi gakora ibindi bintu atari ibi sanzwe nkora. Ndabona byonyunganira gose. Kandi menga twumvise yuko muri kano karere aho twagusanga aho uri kurashonera menga twumvise ko muri kano karere mu bantu bambere bazi gushona kandi ngo banyarutsa cyane. Yego cyane. Ubu waramaze kubimenyera nyine yamaguru ntacyo bitwaye. Ubu ndashona niyo hoba mu minsi mikuru ndashona indwi yose gahera nshona ntanataje ntacyomba ntacyuba. Yego. Rero hamwe woronka kandi kamashini k'umudamu wawe kugira ngo musahirizanye. Yego. Munyuma kacuronka nakandi gashirako ibindi bintu urumva hari ibindi bintu mushirako imashini ofisi irashobora gukora. Yego. Nagira ndababaze ikintu ca mbere kindi mbega aho muba murapanze cyangwa bimeze gute? Aho tuba Imana yaduhaye iteka turoza agapaseri gatoya turubaka akazu nyene gato ariko ntitugagaye Imana yakoze. Turatuba iwacu mu biwanyu mwaguze parcela murubaka. Yego. Iyo nzu umugore yarayigusanganye cyangwa nawe yarashyize mu kuboko? Uyu kumwe yarayinsanganye. Yarayigusanganye. Wari warageze ku rwego rw'uko wubaka parcela yawe. Yego. None ugerageje kuraba kuntu umudamu wawe nawe ubu ni wabangutse ni washobora gukora ibikorwa ni washobora kwiruka hariya na hariya nimba hari amatongo mufise mbe hari amatongo mufise? Itongo rarifise. Itongo rarifise. Ugerageje kuraba mu itongo ufise hari igihe itongo rikenera ifumbire hagakenera agakako kugira ngo umwavu uboneke hagakenera ibyo bindi byose. Mbega muri ibyo byose ubona ufise ubushobozi bwo kubironka cyangwa no mu byo wosaba urose abaguterera navyo nyene urabisaba? Ububasha mfise ni buke ni ukuvuga ko hagize uwo ishobora gakoreshwa na mwemu akabindonsa ndizeye ko madamu yobikurikirana neza cyane kandi ibyo gito bidufasha kugira ngo abana bige kugira ngo abana bigende neza. Ba bana bawe bariga babiri? Yego bose bariga. Umwe yiga mu kangahe? Umwe yiga mu wa mbere undi ari muri kabiri. Imana ishimwe cyane. Yego. Madamu wawe Imana imuha umugisha cyane kuko urumva ko ariko abikora neza nawe ubwawe ubona ko ariko abikora neza. Ndabishima. None nagira ndababaze kandi gerage ubu aho ugeze ubu niwe ushobora kwiyambika mu rugo cyangwa Imana yarakugiriye neza yaraguhaye ugufasha ubikoze ubikora kubera ubishatse? Yego. Nawe ubundi nyene byaba ndabisabye byoshoboka nta kibazo. Bimeze neza cyane. Yego. Turashimiye Imana cyane kuntu yabagiye bagirira neza. Imana yarakoze kubona umuntu nkawe twagiye tubona nk'abantu nk'amwe twe mu gisagara cya Bujumbura iwacu usanga bicara ku mabarabara bamwe basegerereza. Ariko ubu nawe ndiko ndaraba tugerageje kuraba ibintu ushona tugerageje kuraba ibintu
ugenda urakora kuntu bimeze vy'ukuri nawe nk'ubu umuntu yo gushika kashonje ntiwabura icyo umuha. Misango jewe nuba ari ubu ndagerageza ntawe nshako amerewe nabi ngo ndamurekirane. Ego kuko nagenda vyuko rimwe n'imwe byarashitse nkiri mutoya natangura gukora utuntu rero muri iyo mpamvu nanje sinakwirengagiza ufise ikibazo ndagerageza mu dufaranga uronka nawe ufise ubufasha uramufasha. Turabashimiye cyane kuba mwatwemereye mukatwitaba tukaza kubaraba namwe mukatwitaba. Imana yo mwijuru ibaha umugisha kandi Imana yabahuje izibakomeze. Madamu uzoshishikare kwihangana, uzoshishikare kumufata neza. Urumva ko yavuze nawe yabishingiye ntahe, yavuze ngo ujya mbere yari yahushije akabavukiwe ngo ariko ubu arabona ko afise original. Imana yo mwijuru ibaha umugisha rero. Rib TV turabashimiye. Twumvise ibitangaza Imana yabakoreye, twumvise aho yagukuye. Twashaka rero utekerera impanuro abandi bagenda n'ubumuga nkawe, ubatekerera impanuro. Mbega ubabwira iki abantu bariko barasegereza mwibarabara batariko barashaka kugira inguvu nk'izo wagize? Jiwe ikinotekerera abantu bameze nkanje ubwa mbere no kwihimana. Amina. Nicyo cyambere nukuri. Icya kabiri no kumva ko abantu nk'abo bandi tubona ntukihebure cyangwa wikumire. Ubwa mbere ujye umugabo bukuru buri mu mutwe umaze kufise mu mutwe waba gute wareka birakunda birakutegeza kwiyuzuza wewe ukiyumva nko kubwa mbere ukeneye kubaho. Umaze kumenya ko ukeneye kubaho ukamenya yuko ubu bwenge ufise buca bukurana n'amaguru y'abayafise ukifashisha abo muri kumwe. Ntumbone ko aribo bantu bonyene ahubwo babe abafasha bawe. Icyo udafise abandi bagifise bace bagufasha ugize mu mutwe. Nk'akaroro jewe ibyo nagiye nkora n'ibyo nkora ubu uyu atari hafi ibyo nashoboye je ntiruka nifashisha amaguru y'abayafise. Yego jewe ndaworianta kuba mbanzi icyo ndimwe nakora bo ntibanakizi mugabo agenda mu ngurire iki mukinkoresheje gutya mukinzaniye kimeze uko. Yego bakakinzanira. Rero nariko ndavuga ko atawukwiye kwikumira kuko twebwe agendana ubumuga turi abantu kandi turanashoboye binasubiye. Yego hanyuma kukerekeranye n'abakomeye banakumenya abo mugesa abantu ubwo n'ubujiji abantu bisizimwe bakera bange bakunda kwita ngo turi bimuga. Uyi kimuga ntikibaho. Ikimuga ni ikintu kitavuga kitavaho kiri. Umaze kubura umuntu ugenda n'ubumuga ubura umuntu nyene ntabyo kwitwa ikimuga. Abagendana ubumuga biba bitandukanye. Ikimuga n'ubugenda n'ubumuga biratandukanye. Yego ikimuga yego ni kigiye abikamo ibintu baterekamo gasukirira mwaho bagakuburamwo gutyo nyene. Nayo maze kuba uri umuntu ugendana ubwo bumuga. Rero umuntu akomeye amenya ko twe tudakomeye turi novuga ko ari nkikaye kubakomeye. Twebwe tumugaye nukuri turi nk'amakaye. Rero burya isi n'ishuri. Twebwe tumugaye bikwiye ko twigira ku bakomeye bikatubera icigwa. Abakomeye nabo bakatwigirako navyo nyene bikababera icigwa. Byose bizamura icyubahiro c'Imana. Yego cyane nukuri. Yego turagushimiye cyane kuntu ushoboye guhanura abandi. Turagushimiye cyane kuntu twumva ufise kwizera. Madamu nawe wotekerera impanuro ki abigeme basuzugurana ugasanga hari ukundi kuntu babifata ugasanga hari ukuntu nyene baraba abantu bakabasuzugura. Wewe ugerageje kuraba mu rugo ko biri no kuntu yagushoneye n'akaburuzi keza kandi akaburuzi ni wagashonye. Yambaye akaburuzi keza cyane wambaye agatenge keza cyane n'ukuri uraberewe uri umudamu mwiza. Wotekerera impanuro ki abandi bigeme bashobora kubenga abantu bagahitamwo nabi bakemera kuja mu ngo bakemera kuja mu ngeso zitandukanye kumbe base abantu nk'abo wo batekerera impanuro ki? Batekerera nuko
umuntu wese bamubonye batomugaye ko ntibaba bazi mu mutwe wiwe ngene hameze. Yego, egereza mikrofone. Nobatekera yuko batoga umuntu uwo ari we wese babonye. Yego. Kuko kubaho ni mu mutwe nk'uko uwo yabivuze. Yego. Je nanzo namubwiye ko nzi uko afise mu mutwe. Yego. Kandi afise n'umwuga. Yego. Ashobora kuzontunga. Yego. Yego. Nonotekera abandi nuko nyene batopfa umuntu bagaye uwo ari we wese. Kubera jewe uyu nk'ubu mbona ingene turiko turabana, je sinovuga yuko hari ikintu ndamuburanye. Yego. Ya. Vyose urabironka. Byose ndabironka. Arasuma. Eka nta kintu na kimwe nomubwira ngo areke kukimpa kwinyisha. Yego. Ego. Ivyo ukeneye byose, inshingano z'urugo zose nk'uko abandi biba bimeze mu rugo nawe ubona bimeze neza. Ego je mbona bimeze neza nta ngorane. Nta kibazo ufise. Ya. Ugeze kwambara ubona nyine agutera agasiripiriza akaguhereza, hageze ku vyo gufungura uragenda hakurikakura bikagenda neza. Jewe nta misi novuga ngo turabaye nta mwaka turamarana. Mugaje ko ndabibona bimeze neza. Nta kintu ndamukenanye. Yego, Imana ishimwe cyane. Turabashimiye cyane madame. Imana yo mwijuru zibaho umugisha, mwahisemwe neza kandi Imana yo mwijuru ibibi izobikuzirikana ko nk'ukugororoka. Hanyuma reka tubashimire cyane. Nibaza yuko abakunzi bari TV mwadukurikiranye mwabonye yuko uyu muryango ari umuryango mwiza cyane. Sebigwati afise umudamu mwiza cyane, na Sebigwati nawe nyene arabishima cyane ko yavuze yuko umudamu wiwe arakabavu kiwe by'ukuri, abona yuko ubwa mbere ahubwo yari yarahushije, none Imana yamugiriye neza. Siko none Sebigwati? Jewe ndashinga intahe ko ubu nashitse aho Imana yari yateguye. Amen. Yego cyane. Ndashimira Imana cyane. Ndanayisaba inkomeze mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu. Yego. Yego kugira ngo name ndayishinga intahe. Byose biza bigende neza. Yego. Imana ishimwe cyane. Nibaza yuko Imana izokomeza kubafasha. Hanyuma abakunzi ba TV turabashimiye cyane mwakomeje kudukurikirana. Uyu muryango uwo kwemera kuwushigikira yo bagize neza cyane. Urumva yuko ariko arigisha umudamu we kubarira, ariko umudamu waraja kurima agakora utundi dukorwa twose, ariko nawe arakeneye sponsor zo kumusponsoriza. Urumva wo muhaka mashine, urumva kafite n'imashini idashona byose kandi ibintu byose arabishoboye, ashona neza cyane. Rero uwo gira icyo amufashije cyangwa se abogomba kumuterera ni sawa cyane. Yesu abahezagire cyane.